bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites, mushikirizwa na Irambo Nagire. Turi kuwa kabiri itariki 24 Nyakanga umwaka w'2024. Nkuko mubizi inyigisho zamazigizwe n'ibice bitatu. Turahera ku ijambo ry'umunsi n'insiguro: gutazira kwera. Dushobora gusoma mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere umurongo w'9, havuga ngo Imana nkorera mu mutima wanje mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanze kwicabona yuko mbahoza mu kanwa ubudasiba. Muri iri jambo Paulo yavuze ikintu gikomeye muri uwo murongo dutanguriyeko. Biratangaje gukorera Imana atari mu mubiri ariko mu mpwemu, niko gutazira k'ukuri kwera. Aho ivyo mukora vyose, ubuzima bwanyu bwose buba ubuzima bwo gutazira. Niyo mpamvu abantu b'Imana aho bari hose bategerezwa kwigishwa kandi bagategurwa kugira bamukorere na mpwemu wiwe, kuko ukwizera ni inyishu y'impwemu y'umuntu ku ijambo ry'Imana. Mw'isezerano rishasha amajambo menshi yasobanuwe mu Congereza nk'ijambo gutazira. Amwe muri ayo ni latreo, bisigura gukorera Imana, nk'uko tubibona mu Baroma igice ca mbere ku murongo w'9. Irindi jambo rimenyerewe ku bantu benshi ni proskineo, rikunzwe gusigurwa nko gutazira kandi rifatiye ku gikorwa co gutazira. Nk'akarorero muri Matayo igice ca 4, igihe Yesu yageragezwa Satani ngo amugabire ubwami bw'isi, Yesu yishuye ati mvako Satani, kuko vyanditswe uzotazira priskineo uwora Imana yawe kandi abariyo ukorera gusa, nkuko twabibonye muri Matayo igice ca 4 ku murongo wa 10. Aha gutazira ni gikorwa, mwende majambo ni imvugo igaragara nko kuduza amaboko, kuririmba, kunama canke guca bugufi. Hariho iyindi, nuko umerewe mu mpwemu, igaragazwa n'ijambo sebnai, bisigura uko bimeze canke ibihe vy'impwemu y'idini, aho ushobora kwiyemeza mu migigwa imwe y'idini nk'umugenzo canke kubaha gose, atakumenya gose canke gukunda Imana gose. Ni nk'ivyabaye ku mugore Lydia w'i Tuatira, avuga muri Bibiliya nk'umuntu yatazira Imana. Imvugo yerekana ukubaha gose kw'idini ndetse n'imigenderanire y'ukuri. Yesu yaravuze ku iyo migenzo mu kuvuga, abantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Iryo jambo turibona muri Matayo igice ca 15 umurongo w'8. Ariko we yarumvirije ubutumwa bwa Paulo aca arihana, nk'uko tubibona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 ku murongo wa 14. Igihe imitima iri kure y'Imana, gutazira guhinduka umururazi, kuko gusubira imigenzo y'abantu kugufatana k'ukuri kw'impwemu, ariko gutazira k'ukuri kuba ugukorera Imana n'impwemu zanyu. Ugufatana k'ukuri kandi kw'indani na mpwemu bisobanurwa mu gutondeka impwemu yiwe kuri we mu gikorwa c'idini muri rusangi. Aleluya! Tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno musi. Data mwiza, ngushimiye kuba warampishuriye ibijanye n'ugutazira k'ukuri. Ndagukorera n'impwemu yanje kugira mbeho mu bumwe nawe imisi yose. Ubuzima bwanje, ivyo nkora, ivyiyumviro vyanje, amajambo yanje n'ibikorwa vyanje nishikanwa ribandanya ryo kugutazira, rigaragaza icubahiro n'intumbero yawe. Mpwemu wawe ampa inkomezi zo gushira umutima wanje kw'ijambo ryawe, kugira ugutazira kwanje kwemegwe kandi guhimbare nk'umumote mwiza, mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye.
ndemera ko ari muzima. Ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.